Je commence par moi, mon nom c'est Adolphe. Balinga kiba boma Adolphe, balinga kiba boma Adolphe, toko lala toko kanisa Adolphe, toko lala toko kanisa Adolphe, balinga kiba boma Adolphe. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye mu nkundi ndabaramutse ndabaye nikaze muri kino gano ca gatondo turigenekezo rya 11 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka turi mu kazi kandi muri kino kiganiro aho tugiye kuyaragira hamwe ivyagorobeje ku mirongo y'urugamba ndetse n'ivyazinduye ndazi yuko abatari bake mwamukeneye kumenya uko situation actuelle kimeze akanya ukana cyane aba bagira baje mu buzi muze muri kano kiganiro kabisa tubane tubabwire ukungene ibintu byifashe ndabasaba kugira subscribe ku batarabikora nkanabasaba gukora like kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini wa Kodi Empire muri kino kiganiro tugiye kuyaga ku nyozi zitatu gusa z'ingenzi nizo tugiye kurabira hamwe aho tuza guhera mu gisagara ca Uvira turabe ikijanye n'ibitero plutôt mu gisagara ca Uvira mu nkengera igisagara ca Uvira ndavuga muri Katogota Kamanyora hari amakuru ariko aravugwa yuko hari bidasanzwe ariko cyane muri Katogota turaje tubabwira ibijanye n'ibitero ku munsi w'ejo vyagabweho n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamaze kwa tuyategura ndetse tumaze kuba twayashize ku meza yamwe tugiye kubashikiriza sivyo gusa muri kino kiganiro tuza kuyagira ku byo muri Mikenke aho Wazalendo zandikiye message president Paul Kagame cyane bamurungikiye ubutumwa mubwira amajambo akomeye cyane kandi akakari cyane twaje turabire hamwe eske ubutumwa Wazalendo yarungikiye president w'igihugu cy'u Rwanda ni ubutumwa ubuhe mbega burimo discipline bimeze gute ndazi ko abenshi bamukeneye mufise na appetite yo kumenya ubwo butumwa byose turaje tuyagire hamwe muri kino kiganiro tubagiye kuja muri Minembwe tubabwire ukungene ibintu bimeze ndetse ibitari bike turamaze kumenya ibyashoye kononekarira mu migwano ndetse no kuwigaruza kwa FARDC yabice bya Mikenke Kakenke ndetse na Karingi byose twamaze kuba tubitegura tukiba twigiye kubana namwe muri kino kiganiro tubayagira amwe novuga yuko majambo makuru dushoboye kubabwira muri iyo camake mu nkundire twinjire mu kiganiro cyacu nyezina tubabwira ivyo mu gisagara plutôt ivyo muri aha muri Perenedora Rusizi hari amakuru kabisa ahari atarakoze amaguru hasi ariko manze ndabuze cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abumva n'ururimi rw'ikirundi avuga abari mu Burundi abari mu Rwanda Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa abari hesheshe giye atandukanye mu nkundire muze muri kino kiganiro ndetse tuze mu commentaire tuduze imitima cyangwa amashurgo tukane yuko turiko dutamba twirorera tuba muri komera dukurikirana gatanu ku kandi ariko imbere yuko ninjira mu kiganiro cyacu nyezina murabizi neza yuko rusanzwe dufite mufatanya bikorwa asanzwe afasha abifuza kuja mu bihugu byo hanze nka Dubai n'ahandi abafasha kabisa kugira ngo bashobore gushikayo atakibazo na kimwe. Rero kano ka video murakuramo nimero kugira ngo mushobore kumwitura kugira ngo abafashe mu bigiye bitandukanye cyane narijya ushikayo yamaze kutunganiriza buri kimwe kaba kazi yaba ibigukurino ndavuga visa ado travail ndetse ugakurikiranwa no kuvuzwa mu gihe uba wamaze kuba utangura kazi. Rero tubaze tushimye ko na video kiwe gato hama duce tuza tubabwirije imirongo y'urugamba ndakeka yuko byo kubana umwanya muto cyane kuko amakuru ntabwo ari menshi muri no gatondo niyo mpamvu ndabasaba bakora bakino iganiro kugeza ku mwisho cyane kugera ku mpera yacu kugira ngo mushobore kumva ibitari bike bigiye bitandukanye bivugwa muri kano gatondo kacu ngerekerezo rya 11 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo
akabirya kacu tubafasha kuronka viza byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera ni ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka viza byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Murashoboye kumviriza ivyo asanzwe abafasha, ariko mu nkunde twinjiye mu kiganiro cacu aho ndababwiye neza ko tuza guhera mu vyabaye muri Katogota ku munsi wejo. Harashoboye kugabwa ibitero n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamaze kuba tuyashira habona, ndetse twamaze kuba tuyatohoza gake gake, akaba ariyo tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro no munsi nifuje ko dusangira igisabisho c'agatondo kugira ngo tuje mu mirimo tumeze neza, ndetse atakibazo na kimwe Uwiteka Imana aza gukomeza kuturinda. Mwami Imana, mwami ushobora vyose, wakoze cyane kuturinda muri ino joro ryakeye. Hari benshi batavyutse, ariko twagiriye ubuntu bwo kubana nawe mu wundi munsi utweretse. Twizera rero yuko ivy'uno munsi byose programme yacu uno munsi iza kugenda neza kubwo ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe. Turakweretse byose tuza guhura navyo kuri uno munsi, uze kutwitambika imbere cyane. Urabizi ko turabanyentege nke, atari mwe wewe ntari twokwishoboza. Rero ze uko meza ubane natwe uno munsi wose, turinde amasanganya, turinde amaksida, turinde ibicumuro. Tuze gukora ibyo ubona bibereye mwami, tubisinze tubyizeye mu izina ryawe, amen. Nuko rero twinjire mu mirongo yacu y'urugamba y'uno munsi, aho turi kurabira hamwe intambara yo muri Sud Kivu, aho ingabo za RDF zatanguje ibitero byabereye rimwe mu bibanza bitandukanye byo Wazalendo muri Katogota. Muri make inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF bakoze ibitero simultanément, batanguje ibitero icyarimwe mu bice bigiye bitandukanye byose biri mu birindiro vya Wazalendo. Bakubwiye ngo simultanément, mwumve yuko kuri byose bahatakiye icyarimwe. Rero abagwanyi ba Wazalendo ngaha muri Katogota bagiye kwisanga bamaze kwinjira mu cyane, bamaze gutangura kurya umuriro mwinshi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera gutsindwa kwizinyeshamba, ndetse n'inguvu Wazalendo na FARDC bashoboye kwerekana. No babwira neka yuko izi nyeshamba z'u Rwanda zagiye zirahunga, aho izo ngabo za RDF ziriko ziranakura ibigwanisho biremereye zibivana muri Kamanyora zibijana mu gisagara cha Bukavu. Rero ingabo z'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo zibandanye ibikorwa bya gisirikare mu bice bigiye bitandukanye, ariko murumva neza yuko M23 atabwira ashira ibigwanisho hasi, kuko iriko iragerageza cyangwa ikirubahuka kugaba ibitero ngaha muri Sud Kivu. Mwumva yuko ari ibintu bikomeye cyane ndetse bitanasanzwe. Rero inyeshamba z'u Rwanda ku munsi wejo zaragabye ibitero muri Katogota kabisa, umuriro uraka urafumba, ariko Wazalendo yagiye kugira inguvu nyinshi maze kuronka appui ya FARDC. Appui ya FARDC maze gushika, niko Wazalendo yaciye isubiza inyuma inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aha muri Katogota kabisa imasasu ku munsi wejo, abo bari hafi kumbure barashoboye kuyumva kabisa. Ntivyari byoroshe ku munsi wejo, ndetse ku ruhande rw'inyeshambaho kubera ko batageze akayisite, byaramenyekanye yuko abasikare bagira ku 21 entre 21 na 2 byamenyekanye ko aribo baci bahasiga ubuzima. Ubwo nyene iyo migwano ikiba, inkomere ntabwo tuzivuze, ndetse n'abafashwe amateka nabo tubavuze, n'abashoboye gutemaguza bariruka bo bose nabo tuvuze. Ariko mumve neza ko muri Katogota ku munsi wejo intambara zari zisutamye. Aha rero ncenda bafatanya n'amakuru ariko yo muri Uvira, abantu benshi mutaza kugira ubwoba bw'ibiza kuba mu masaha aya masaha nyine yasizere mu gisagara ca Uvira, kuko message tuyibabwiye kare ishobora kugira ikibabwiye. Ariko twagira tubabwiye neza yuko ni ibintu ni ngangene muri Sud Kivu, aho uno munsi genekezo rya 11 igihe mu gatondo guheregeye cy'isaha 12 zuzuye, abasirikare ba FARDC
baraza gukora imyimenyerezo yo kurasa amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare aha muri Uvira no mu micungararo yaho. Ni imyimenyerezo ya gisirikare kandi igisirikare gisaba abene gihugu kutagira ubwoba canke guhagarika umutima. Ku rupapuro rwa communiqué officiel hagaragara kandi ubutumwa buvuga ko akarere ka gisirikare kamenyesha ko abene gihugu bose ko bazokora imyimenyerezo ya gisirikare ikatongo kuri uyu wa kane igenekerezo ya 11 ruheshi umwaka turimo. Abene gihugu basabwa kubandanya ibikorwa vyabo vya misi yose. Iyi ni communiqué y'abari mu gisagara ca Uvira mu micungararo yaho wegeye cy'isaha 12 zuno munsi nyine wa kane gatondo. Vyamenyekanye ko haza kuba ibiturika ariko ntihagire abaza gusimba umutima ngo bagire ngo ni M23 yinjiye ngo barateye. Ni ibikorwa vya gisirikare biza kuhabera haba mu gisagara muri Uvira canke mu micungararo yaho. Ibi vyose ndibaza abatari bake mu dukurikirana muri ivyo bice muza kuba mwamenye ibiriko biraba ntiyibaza ntahoza kwijije imitima ngo tugire ngo turatewe bimeze uko. Ndayivuze kubera ko kino kiganiro kija ko isanzwe kija kisaha 12 z'agatondo buri ho kugikora ndagikora nkubu nibereye igihe cy'isaha 10:57 nkakora montage kugira ngo kize kubashikira kimeze neza. Rero aya nayo makuru ga yuko ari muri Sud Kivu ndetse ubone neza yuko inyuma yo kugaba bino bitero twisubiye muri Katogota M23 nyuma yo kugaba bino bitero bikomeye cyane ku birindiro vya Wazalendo bagahura n'umuriro wa FRDC bagiye vyagaragaye mu nyuma yuko habonetse abasikare ba M23 n'imodoka zitari nke bariko barasomba ibigwanisho bikuru canke binini babikura ngaha muri Kamanyora aha muri Plaine babijana mu gisagara cha Bukavu. Aya namwe makuru agiye atandukanye ava no mu bene gihugu asanzwe baba muri ivyo bice babiko biraberamo ivyo bikorwa. Nta wamenye neza yuko bino bigwanisho bivanywe muri Kamanyora vyerekejwe hariya muri Rubaya. Mwibuke neza ku munsi w'ejo ko nari nababwiye yuko Rubaya igeramiwe, Rubaya iri kirazenguka mu buryo budasanzwe ndetse Rubaya bisa nuko yamaze kugotwa kubera ko Wazalendo na FARDC bamaze kwekana neza yuko bamaze kugira tentative yo kwinjira muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngaha muri Rubaya. Rero byo usanga abino bigwanisho bari bazanye ngo baje gufata Uvira ari byo bagiye kwifashisha kugira ngo bashobore guhangana no gusubiza inyuma igisirikare ca Congo FARDC na Wazalendo kugira ngo ntibashobore kwinjira muri Rubaya. Ibindazi neza yuko abatari bake muca mubimenya ndetse tunabihurije kubera ko turiko turasangira amakuru y'ibiri ku mirongo y'urugamba. Hari tangazo nababwiye rya kasa mutwe Wazalendo yarungikiye President Paul Kagame wo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu nkundire ndarirabe rino tangazo kugira ngo ndaribasomere. Itangazo rya kasa mutwe akasa mutwe kabisa bamwe bavuga ngo itangazo rya kasa mutwe ryamaze kuba risohoka ryagiye hanze. Wazalendo yamaze kuba irita hanze. Aya namakuru yizewe ava ku mirongo y'urugamba. Ni mu imbabarire gato ndarirabe kubera ko itangazo Wazalendo yashize hanze. Itangazo rya FARDC na Wazalendo bamenyesheje igihugu cy'u Rwanda kuza gutora ibigwanisho vyabo. Turi niteka aho banditse bavuga ati turi nirindi teka ryo kumenyesha President Paul Kagame ko abiwe bahereye mu gihugu ca Kongo kandi ababifisemo uruhara ni abakomando ba Hibu, FDNB, FARDC na Wazalendo na Black Snake. Bacavuga ati icitondegwa rero kubera ko u Rwanda ari igihugu kibanyi kandi Kongo ikaba yaramenyereye intambara. Turasabye M23 RDF baze batore ibikoresho byabo kugira ngo umukino ube mushasha. Ubu abari ku rugamba baremeza ko bahoneje M23 RDF. Yes, ndibaza mwumvise buno butumwa bwatanzwe n'Abazalendo n'abaFARDC bahamagariza leta y'u Rwanda bakayishishikariza ati muze mutore ibigwanisho vyanyu. Murabizi yuko murababanyi rero kugira ngo umukino ube mushasha uryohe turabasavye muze mutore ibigwanisho. Byasosha tubabwira yuko abanyamurenge ku munsi w'ejo bashigikiye President Paul Kagame babahenze ko mikenke yafashwe na AFCM 23 bari bamaze kuja mu studio baririmba mikenke tombe. Iyi ndirimbo ndazi abenshi
mwarazikurikiranye mwagiye murazibona. Mikenke Tombe baramaze kuja mu studio kabisa, bamaze kuba kuyikubita hanze y'imbo mupya kabisa ya kupongeza intare za Sarambwe nani banani ngo amadubu. Yes, ariko Tombe yabaye Tombe kunyeshamba za M23 ko abo bita ko ofete Tombe Tombe vient de l'infinitif Tombe ibandika Tombe biba bivuye kugwa. Sobanura neza yuko bavuze ngo Mikenke ngo yaguye mu maboko ya M23 cyangwa RDF, ariko vyarangiye habaye Tombe ku basirikare b'igihugu cy'u Rwanda ko nibo bahaguye, sivyo? Nibo babaye Tombe abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. No muri nokete babivuze ngo ati rero muri Mikenke Tombe yabaye kunyeshamba za AFSM 23 RDF nabwo yabaye kuri Mikenke. Mwibuke yuko u Rwanda twamenyesheje ko goza gutora ibikoresho vyabo kugira ngo umukino usubigwemo, kuko u Rwanda ruvuga ko babanye babizi, ndavuga FARDC wazendo na Hibo n'ingabo z'ubundi ofete bagombye kuvuga kujya kuntu mukira abana mukiri umupira w'isashi mukagira ama equipe abiri ofete bariko ravuga rero yuko ngo wazendo n'ingabo z'Uburundi ngo babanye babizi, ngo bajanye hamwe ngo kandi babizi, umva bazi gukina bo. Rero ngo bisaba ngo umukino ngo bawutangure bushasha, ngo banze barekipere ibi bikoresho vyabo. Ibikoresho mu bitora ku mugwa mukuru w'abahibu mu burengero bwa Kongo niko barangije bavuga. Urumva rero yuko ari kugira ngo bashobore kugira gusomborotanya abazarindi badatomborutanije nta mahoro baronka. Twaca tunamenyesha neza yuko M23 igifata Mikenke na RDF umunezero wabaye uwakanya gato cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, aho bari bagerageje gutera ibisasu mu bene igihugu. Ibi murabizi nane bababwiye no kwigarurira Mikenke bitwaje kwica bene igihugu, ariko FARDC ivuga ati nitwemera yuko abene igihugu bahapfira kandi n'abanyamurenge, reka tubanze dukore repri. Muyuke neze ko bari bakoresheje n'amatrone y'igihugu cy'u Rwanda. Reba bavuga yuko basubiye kwigarurira agace ka Mikenke, nkuko bamwe mu basirikare bari ku rugamba babivuga, ngo basirikare b'uruhande bahanganye bifuza gukomeza kugwana cyane, arico gituma baje muri ako karere mu ntambara. Bavuga ko hari amayeri y'igisirikare ari ngirakamaro cyane, ndavuga aya mayeri yo kugira amahopri. Murabona neza yuko abashikana ku ntsinzi, ndetse akanabatuma badvancinga neza cyane ku mirongo y'urugamba kugira ngo bashobore kuza kwigarurira buriya buce bwanyazo n'icamaze ku Rwanda. Ndavuga Minembwe centre. Amakuru ava mu bari ku mirongo y'urugamba bavuga neza yuko Wazalendo yaciye ikomeza kwa advancinga kugira ngo ishobore kwigarurira na Minembwe centre, nkuko amakuru yacu twatanguye tuyababwira. Rero singomba kwirengagiza kubabwira amakuru name kubera ko ndazi neza yuko mwamo yarindiranye igishika, ariko muri byose akantwengeje nakaho gusubira mu match. Ngo babanye babitsi ngo bisaba rero ngo dusubire mu match akantu ni too much abantu b'Imana karanantwengeje cyane. Babanye ngo babizi ingabo zo ngo na FARDC ngo na Wazalendo, urumva ace batsinda amagori menshi, ariko bien sûr hapfiriye abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ndayahamya kuko byagiye biravugwa n'inyobokoro bigiye bitandukanye, kuko bari bamaze no kuza kuharunda ibigwanisho byinshi. Ababonye amasanamu y'ibigwanisho byagiye birafatwa, babonye uko byari ibigwanisho byinshi kandi byinshi cyane, byinshi pe byaboneka neza yuko z'inyeshamba zitari ziteganya kuva vuba, ahubwo bari baje kwashinga ama defense akomeye cyane. Rero ibi singomba ko bitebako, mwumve neza yuko bahakuwe igikuru nuko bahakuwe abanyamurenge, bakaba basaba muri rusangi kuronka uburinzi bwa FARDC, uburinzi bwuzuye buva kuri Wazalendo na FARDC, kubera ko bamaze kubona neza ko atakwizera z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko igihe zibahenze ko ziko zirabarinda hakaba haheze iminsi bariko bararaswa nko kubapfa, ndetse akaba ari nabo babica. Biravuga neza yuko biraboneka neza yuko ari kubaterera. Nikino babwira nuko ahanyene muri Mikenke ingabo z'u Rwanda zivuga ko zahasize ibigwanisho n'ibikoresho bya gisirikare mu gihe zariko zirahunga, nkuko amakuru ava muri Mikenke.
mu gice ca Itombwe muri teritware ya Mwenga muri Sud Kivu abivuga. Bamwe mu basirikare b'u Rwanda bahungiye aho bitwa muri Rusankuku ngo basize ibikoresho vya gisirikare bitari biki harimwo ingofero ajya makaske za gisirikare ngo impuzu nshasha za gisirikare hamwe n'ibigwanisho bigezweho inyuma yaho ingabo za FARDC zinjiriye muri ako karere kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 10 ruheshe n'umwaka turimo inyuma y'imigwano navuga yuko ikomeye cyane inyuma y'imigwano ikomeye cyane ibikorwa byo gukingira umutekano no gusaka abagwanyi birabandanya muri ako karere kubera ko FARDC na wazandi bagifata ko ako karere cyo bakoze sikindi bakoze uko kidasanzwe cyo kugira umusako kugira ngo bashobore kurabinyesha mba zose aho zinyegeje muri rusange ndetse no babwira neza yuko iyo migwano hamwe n'ibikoresho byafashwe muri iyo migwano ibikoresho byafashe ntibirashobora kumenyekana igitigiri ariko ndazi tuzobimenya mu masaha make ari imbere kubera ko habonetse imigwanisho bidasanzwe tutari tunamenyereye vyafatiwe muri imigwano yo ngaha muri Mikenge. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo iracahagaze yemye imbere y'ivyo yita agatero gato bo bagasuzugura bafateka n'agatero gato kubera ko biboneka neza yuko Wazalendo na FARDC na n'ingabo z'u Burundi kuva hari muri Mikenge yuko gwarugwenga kugira ngo bashobore gutama mu mostego inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda biraboneka biranagaragara. Rero ndacatoza kugira ngo mushobore kumenya byinshi kuri no munsi. Rero amakuru ya cyaka gatondo nuvuga ko arahagarukiye mu nkundire mu nkandire kuri subscribe ndetse na like muze muri commentaire mushiremwo ivyifuzo byanyu canke intererano zanyu hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza. Rero mu nkundire ndabifuze kugira umunsi w'Imana mwiza mugiraho mu baho amagara meza n'amafaranga nije ndabifurije. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lucona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.